Igiteramo kizoba itariki 4 z'ukwa kane mu kigo ndangamico c'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura. Ikintu ca mbere na mbere tubateguriye, murazi yuko kuva na kera narindi umuganuro watanguzwa n'umurisho w'ingoma kandi ufise akanovera. Aho rero muzobona uburyohe bw'umurisho w'ingoma butandukanye na burya twahora dukora. Hama ikindi naco ni kubijanye n'imvyino, hariho tuvyino twishi twovuga abarundi bibagiye twakera two mu gahogo k'abasokuru. Impamvu twahisemo kwita umuganuro, tuzoca dusohora uruvyino rwitwa umuganuro. Kera kuri basokuru umuganuro novuga yuko rero iyi concert umuganuro ni concert iteguwe igihe kinini, niyo mpamvu tuzobereka ibintu vyinshi cyane. Yego. Zina murundi wese uzi yuko ukunda ibintu vy'akaranga wifuza kuza kudushigikira, uzogura agatike hakiri kare kugira ngo ikibanza cawe ntikize kibure. Okay. Niyo mpamvu umuntu yovuga ngo arasivye azoba yihombeje umunezero w'agahogo k'abasoko. Muzotubwira kuva mu ntango gushika bihere ingene umunsi mukuru w'umuganuro wagenda. Niko bimeze? Yego. Niko bizogenda. Muzobidukinira, muzobituvyinira, muzobigenza gute? Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana nkora tudushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkabandi ngaha ku nshuro yindi ndi kumwe n'abatumire, murabizi ko ntanarimwe mba ndi ngaha ndi jenyene. Sindiko ndakorera muri studio, twasohotse tukaba turi kumwe n'abantu bo mu Karanga. Atari cya mbere twakiriye muri studio za BI TV, mugabo uno musi turi muri studio. Ndabaha ikaze, baturamukiriza abantu bacu n'abantu babo, hama dushaka kuganira. Ego, murakoze cyane. Mwagize neza kuduha ubutumire ngo hama nizera yuko ubutumire tuza kubanamo neza. Ego, murakoze cyane. Murakoze. Namwe? Ego, nanje ndaramukije abariko baratwumviriza, ndababwira ati mugire impondo n'impuzu, mugire amahoro n'amahonda, amahera asasagare mu mifuko yanyu. Okay. Murashaka kwiyumvira ngo ni kweki aba bantu nabatumiye bagize umugwi ndangakaranga witwa bagendera buntu, basanzwe bakorera mu Kanyosha. Nibaza ko mubibuka turamaze gukorana. Mugabo ikintu batavuze ni mushaka kwidondora kugira ngo abariko baratwumviriza, nibaza ko igizwe n'abantu benshi, abagendera buntu ni benshi, mugabo mukidondora bariko baratwumviriza amazina yanyu. Ego, murakoze. Jewe ku mazina yanje nitwa Izere Jezi Jospa, abasanzwe ndumuhuza bikorwa mu ndangakaranga abagendera buntu, ikinofonofu bavuga bati coordinateur. Coordinateur, umuhuza bikorwa nk'ako kantu ngenda kumvise sinenzi ico ingene bakavuga mu Kirundi. Nawe nanje ku mazina nitwa Ingabire Dive, benshi bita Dive umurundi, abandi mu burongozi bw'igisata kijanye no mu gahogo k'abasokuru, benshi bita mizikari. Bavuga ibintu byinshi birancanga. Bariko baratwiza kiragoye, usanga ari birebire. Munafite concert ngaha izobera ngaha kuri EFP mu ndwiza itariki 4 z'ukwezi kwa Ndamukiza. Ego, nico gituma twashoboye kubatumira kugira ngo mushobore kutuganirira, ariko avant ko dushika kuri ivyo mushaka kutubwira mu majambo makeya. Twaheruka gukorana mu mwaka uheze, mwarakoze ibiki, hanyuma icyumviro cyo gutegura concert ni concert ya kangahe mumaze gukora. Ego, murashaka kongera kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Inyuma yuko twaheruka, nibaza yuko iki ari cyo gikorwa novuga ko nyezina tugira dusubire kandi dushire ku mugaragaro. Ico gihe cyose twari tumaze iminsi atagishasha dushira ku mugaragaro, twari tukisuganya turaba ivyo twokora birushirizaho gusumba ivyo twari tumaze iminsi turimo canke ivyo tumaze gukora, kugira ngo tubandanye turyohera abakunzi bakaranga ku Burundi, kandi tubandanye dutera iteka akaranga twarazwe n'abasokuru. Ego, hama iki gikorwa ngiriwe ko nk'umujyi w'igisahira, novuga yuko iyi concert si ya mbere izobigira gatatu. Gusa hari itandukaniro rihari
y'iyi concert dukoze risumba izo twari tumaze gukora ni ukuvuga yuko hanini mpagarara kuri iyi nye navuga yuko twemirije gukora nibaza yuko ari concert ifite itandukaniro cyane gose so sinavuga ngo nukwirata canke kwishira hejuru abakunzi benshi bakaranga ko Burundi abenshi baratubwira yuko no mu migwi itandukanye ko turi umugwi ukunze kuramura abanyakaranga benshi kandi sivyo mbeshere nivyo koko kuko twebwe navuga yuko dushira imbere ikintu citwa navuga amatuta navuga ko dushira imbere abantu bakiri bato kuramura abashasha murafise abantu bato bakiri cyane gose yego rero nibaza yuko itandukaniro rihari rero y'iyi concert navuga ari cyo giteramo mu Kirundi nuko hazoba harimo ibintu byinshi reka tubikaruka ko gatoya wambwiye ko bakwita Umurundi Dive Murundi ego iryo ni izina nahawe n'akaranga kubera babona nkunda imico n'akaranga bavuga ati uwo ni Umurundi koko icarira ramfata ego uramaze imyaka itari mike yandibaza mu bagendera bo ego ndashaka rero umbwire mwoba mufise kuko hari abashobora kuba batabazi bashaka kubona baravye kino kiganiro uno munsi gusa washaka kumbwira mufise indirimbo zingahe mufise zibona zingahe amaudio angahe kugira ngo twumve kuko basi tumene nk'abagira mu ncamake ntidusubiremo kubisubiramo byose kubera twarigeze kubiganirako ariko mutubwire mu majambo wambwiye ko utwara igisata c'abavyinnyi ego indirimbo dufise izibona ni zitanu ariko turafise n'izitabona zishika kuri 4 urumva nkaho ziba ku ndirimbo 9 turafise n'izindi ndirimbo zigera kuri 6 ziri muri studio ziri harimo n'indirimbo izosohoka vuba yitwa Umuganuro ndetse n'indirimbo yitwa Abagendera buntu izo zose ni mu ndirimbo zitarasohoka mugabo zikiri mu kabati mu gikorwa twe tumaze gukora indirimbo 15 yego okay mo concert mwavuze yuko izoba mu ndwiza ni concert yitwa Umuganuro kweri kimwahisemo kwita Umuganuro impamvu twahisemo kwita Umuganuro kera kuri basokuru Umuganuro novuga yuko cyari igihe cyo kwirimbura rero natwebwe mu byo dukora ni byiza yuko tuza turashira ku mugaragaro tukaza tuributsa abarundi yuko hariho iragi basokuru badusigiye rero twariyumviriye turaca hirya no hino turiyumvira ikintu cyo kwibutsa abarundi yuko uko umwaka utashe dukwiye kuza turirimbura tumva yuko iryo jambo nkuko abakera bakunda kurikoresha niryo twakoresha rero naho iki gikorwa kibaye mu ntango z'umwaka twavuga yuko twavuga yuko mu kinofono bavuga ati ouverture mu Kirundi nokoresha ijambo rivuga riti twavuga yuko ari itanguriro ni nk'itanguriro ry'iki civugo kuko iki civugo Umuganuro ico gitemo twashise Umuganuro kubera ko uyu mwaka ari itanguriro y'iki civugo dusanze dufise ari nayo mpamvu tuzoca vuba cyane inyuma y'iki giteramo hazoca hasohoka nkuko mugenzanje yabimenyesheje tuzoca dusohora uruvyino rwitwa Umuganuro ukuvuga muri urwo ruvyino nibaza ko aza kubabwira nk'usanzwe atwara igisata c'abavyinnyi ibizoba bigize urwo ruvyino ariko kandi turabateguriye kandi n'ikindi giteramo c'akaganuke nkuko twababwiye yuko ibi ari tanguriro turabateguriye ikindi giteramo novuga yuko kizoza citirirwa Umuganuro nyene ariko coco
navuga yuko kizoba ciyaguye. Okay. Kizoba ciyaguye. Nego. Ambwiye ngo ko utubwira ibyerekeranye n'umugano mu ncamake umuganuro iyo ndirimbo izo ni indirimbo ifise message iha ubutumwa abandi irimwe ibiki hama ikigira kandi nayo nshaka ko utubwira ibyo mutubikiye donc ibyo mudutegurira mu ndwi iza. Nibaza yuko kuri iryo genekerezo ry'uwo munsi wa concert igiteramo kizoba itariki 4 z'ukwa kane mu kigo ndangamico c'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura. Ikintu ca mbere na mbere tubateguriye murazi yuko kuva na kera narindi umuganuro watanguzwa no muri show w'ingoma kandi ufise akanovera. Aho rero muzobona uburyohe bwo muri show w'ingoma butandukanye na burya twahora dukora mu mahiganwa kuko kijya anye usanga turiko turakorera ku gitigiri gito ndetse n'umwanya muto mugabo tuzoca mu mizi umurisho w'ingoma. Hama ikindi naco ni kubijanye n'imvyino hariho tuvyino tweshi twovuga abarundi bibagiye twakera two mu gahogo k'abasokuru. Nemwe mudukura twebwe twarabanje twebwe aho tudukura uburya utayaze naso ntuzomenya umugani wa sokuru. Tuyaga n'abadukurira tukayaga n'abajya batama ati mbega bariko baravuga ijyananga ya rufuku kubera iki byari bimeze kurya niho baca bitubwira kuko twebwe nk'ubu muri runo rwaruka uvuze rufuku ntiyomenya yuko ico kintu kibaho. Hama ikindi naco turafise abigeme batamba neza cyane. Naho nyene muzobona impinduka ivyo duhora dukora mu mamanza ndetse no kuri uwo munsi kuko mu rubanza duteguye haraciye imyaka 2. Twatubwiye ko atari concert ya mbere mu maze gukora. Twebwe duhejeje gukora iyo concert twakoze haraheze imyaka 3 tuca dutegura ibindi. Rero iyi concert umuganuro ni concert iteguwe igihe kinini niyo mpamvu tuzobereka ibintu vyinshi cyane. Ahantu basanzwe bagirira ibintu vyerekeranye n'ibiteramo ngaha mu kigo ndangamico c'abafaransa si hanini ni hati. Kubera kimwe mwiteza abantu bakeya bimeze gutwe ko mwahisemo gukorera ngaha muri IFB. Twahisemo gukorera ngaha muri IFB. Abakunzi bakaranga n'abakunzi bacu benshi barabidusabye baratubwira bati murabe mu ico giteramo bivanye n'ibihe turimo muri no misi ibura ikena ry'igitoro murabona yuko ibintu byo kuyunguruza bigoye bivanye kandi n'igihe n'ibihe turimo novuga yuko abarundi benshi amikoro atari ikirenga. Rero abenshi baradusabye baravuga bati muraraba mudushirire hafi kugira ngo bize bikunde tuze donc bize biborohere kwideplas. Rero turaraba hagati ngaha mu gisagara turaraba ahantu turacega no hino turarondera ahantu tubona twokorera abantu basanzwe bamenyereye yuko hasanzwe hakorerwaho ibintu ndagakaranga ibintu by'imico tubona umengo aha niho ukorohereza abantu benshi. Ariko turizera neza yuko abazava babura aho baja tubabwiye ko tubabikiye ibintu byinshi cyane gose. Abazava babura aho baja nibaza yuko bosha baturindirana igishika muri ico kindi giteramo cimirije. Ico kindi mbega cimirije cyane navuga yuko arakagano muke murindire gatoya nakagano muke tuzaba tubashikiriza yaragera yuko tubishikiriza ari nayo mpamvu rero cyangirwa ko nsaba nkuko musanze nkuko mwabishikirije muvuga muti kubera ki twashimye ngaha hadashobora kwakira abantu benshi cyane gose bashika ibihumbi n'ibihumbi. Ngiriye ko rero saba rero zina murundi wese uzi yuko ukunda ibintu by'akaranga wifuza kuza kudushigikira uzogura agatike hakiri kare kugira ngo ikibanza cyawe nikize
Kibure. Okay. Yego. Umurundi diva Yego, sa. ngira itandukaniro riri hagati y'iki giteramo n'igiteramo iki donc mu majambo kugira ngo n'undi muntu wari we wese ushobora kumwimpressiona ngira ni ngo nobivuga mu kirundi simbona ingene nobivuga avuga ati hariho umuntu ashobora kuba yaraje mu giteramo ya 5 ans haheze imyaka 3 mukoze igiteramo ashobora kuba haheze imyaka 3 hari ibintu byinshi byagiye birahinduka mu bintu bitandukanye rero wombwira itandukaniro riri hagati y'iki giteramo muri ko murategura n'igiteramo mwakoze mu ya 3 ans imbere iyo myaka 3 hanyuma kugira ngo dushobore bashobore kuvyumvira hama bazoze basidukanye n'iyo nka baze ku bwinshi. Yego icambere na mbere novuga murabona dufise indirimbo nyinshi kandi zirimo ubuhinga bwinshi cyane. Ikindi kintu naco turiko turaraba bijya biteramo twakora kera nta mugani wa harabaye wari uhari kubera ubu tuzoba dukorera kuri harabaye habaye iki habaye umuganuro wagenda gute wagenda ukuntu hariho n'abantu benshi cyane abana biga muri ajya amashuri usanga yegukira ibindi bihugu nta mayagwa y'ikirundi biga none wumva umuganuro bazowumenya gute bataje muri no concert niyo mpamvu bategerezwa kuza iki irindi tandukaniro rindi naryo novuga n'ubumenyi buhari mu mugwi ndangakaranga bagendera buntu ubu naho twariyongeye mu bijanye n'ubumenyi ego haba ivyo kuvyina gutamba ndetse no kuvuza ingoma niyo mpamvu umuntu yovuga ngo arasivye azoba yihombeje umunezero w'agahogo k'abasoko. Okay. Nkuko nyene mwariko murabivuga murumva ko nkuko bariko barabitubwira umuganuro muzoducira donc muzotubwira kuva mu ntango gushika bihere ingene umunsi mukuru w'umuganuro wagenda niko bimeze ego niko bizogenda muzobidukinira muzobituvyinira muzobigenza gute burya urashobora gukina cyangwa ukavyina cyangwa ukerekana amasanamu ariko igikuru nuko message izoshika urumva cenda kubwira ngo bizomera uku urumva umuntu ntiyogira inyota yo kuza bazoze babibona uko tuzobikora kandi bizoba bimeze neza cyane. Iyo umuntu wese ariko arategura igikorwa harabamwe intambamyi harabamwe ibintu bimworohera mwebwe kuri mwebwe nibihe vyoroshe muri iyi concert muri ko murategura nibihe bindi bintu mubona muti ni ibintu vraiment bitugora cyane kugira ngo twumve niba hari ubundi muntu yashobora kubaterera canke agira kino gikorwa kiriko kirategurwa ubu canke n'ikindi kizoza ni kimwoshobora kutubwira kuri ivyo. Yego reka mpere ku vyo novuga yuko byatworoheye ahanini ni ku ruhande rwacu ku ruhande rwacu novuga kuryohora ivyo tuma duteramisha ivyo byaratworoheye cyane gose kubera ko umugwi wacu n'umugwi usanzwe urimo abanyakaranga benshi kandi babifise nk'uburambe rero ntibiriko biraturusha mu nzira z'imyiteguro kuko n'abantu bavyumva cyane gose n'abantu tuvyumva kumwe n'abantu bafata ikintu hakiri kare kandi n'abantu basanzwe babikora babikunda bataje kubironderamwo inze baje kubikora kubera ko babikunda rero ico nico kintu cyambere novuga yuko kitworohera ama kuvyerekeye intambanyi turiko turahura nazo n'abantu usanga bishika ukabitura kuko urabona hajya bavuga ati ntavuka rimwe ngo yogutsura ingobyi. Yego rero hari igihe bishika ugasanga wewe ivyo ushaka guhereza abakunzi bakaranga birarenze ubushobozi wowe usanzwe ufise rero bigaca bishika ukitura abantu ugaca usanga abantu wituye ntimuri ko muravyumva kumwe kandi vyitwa ko ari abarundi rero ugaca usanga hariho ibindi bintu usanga kenshi bakunze gufasha bitanasiguritse mugabo natwe dukora ibintu by'akaranga tukiyumvira ati none nk'akarorero kuko uriko uravugira mu migani cyane novuga bikora ducanga nk'akarorero fata nk'amashirahamwe afasha nk'ibintu vya Miss Burundi angana gute hariho ikinyamakuru kigenze cyane giheruka kubishira ku rubuga niyo mpamvu cenda bivuga aho rero biroroshe ko nzi ko musanzwe mukurikirana niyo mpamvu ntanga ako karorero Miss Burundi harura amashirahamwe
afasha Miss Burundi kunyana ngana ariko iyo hageze ikintu cyitwa yuko bavuga yuko Miss Burundi bafatira ku mico ariko vya bintu vyigisha imico n'akaranga iyo hageze ko bikorwa kubera ko batabishigikira muramaze kwitura none be nayo mashirahamwe afasha ibintu vya Miss Burundi canke ibindi ayandi ma evenement atandukanye hama ntibabafasha canke ntibabishure canke ntibagire hari igihe wandika ubutumwa ntiwishurwe urumva ivyo vyose canke mwatanze ubutumwa muteba oya watanze ubutumwa uteba naho nyene urashobora kurushirwa bakavuga bati mwatanze ubutumwa muteba muri aka kanya nta bushobozi dufise bwo kubafasha kumbure ikindi gihe aho ni kumugwi Jean uri kuvuga au niveau y'umugwi wose w'abagendera bonde hanyuma kuri kote musicale canke mu bindi navyo by'abakinyi ni iki wotubwira iki kuri binani n'abajije biborohera hamwe n'ibintu vyerekeranye n'ibibagora kuko nk'ubunye ndiko ndiyumvira gato hano ko atawutambarimwo muri periode niba mufise abana biga muri secondaire bari mu ma examen sivyo biraborohera yuko mushobora gukorana n'abana bariko baritegurira ibibazo muri igice ca kabiri biragenda abavyeyi ntibabitogera bimeze gute ego nakivuze yuko atari igikorwa duteguye ubunyene rero kubera atabera igikorwa duteguye ubunyene nivyo twari twacize ko ati mbega muri kiriya gihe abana nabo bazoba bari mu ma examen bazokora gute no kuvuga abana bari mu ma examen imyiteguro yabo yo yari isanzwe yaraheze kuva na kare ego hama ikindi naco wari wavuze ku kijanye n'ibitworohera ibitworohera hanini sinoja kure ya mugenzanje nuko abagendera buntu turakunda karanga kandi iyo indongozi zitanze intumbero y'igikorwa nabo nyene barakunda kugikwirikiza hakiri kare hama kubitugora navyo murabona yuko kugisata kijaye n'ivyo kuvyina canke n'ibicurarangisho kavukire hariho ibintu rero biba bigoye kugira uronka ati mbega umuntu avuze idonongo uvuze umuduri twomukurahe mbe ninde yotwigisha inanga yovahe mbega kera ko twabona bakubita imibindi ninda azi kubita umubindi neza ivyo rero bica biba ibintu bica bitugora mugabo akagumye bagumako turategerezwa tukavuga ati ko dufise ihangiro ryo kumenya iki kintu dutegerezwa kukironka ego bon sinzi nibaza yuko sinzi ko hari ico mufise mwongerako sinzi ko hari ico mwoshikiriza bariko baratwumviriza canke ico mwoshobora gusaba kugira ngo tuce turangize ikiganiro ego ico dufise twokongerako nuko twosaba yuko abariko baradukurikirana n'abanywanyi ba BITV ikinyamakuru kidahengeshanya gushigikira imico n'akaranga z'Uburundi ivyo si vy'imbeshere uko biri kose turazi ko iki kinyamakuru kiza mu binyamakuru vya mbere bishigikira imico n'akaranga rero ivyo twoshikiriza abantu bako barabikurikirana twagira dusabe zina Murundi wese azi yuko yifuza kumenya ivy'imico n'akaranga azi yuko akunda ivy'imico n'akaranga azi yuko akeneye gushigikira ivy'imico n'akaranga ko yobanza kugira ngo yumve yuko bimurimwo vyamunyengeteye no mu maraso arabanza kwanza aze arabe ivyiza z'akaranga k'Uburundi arabe intambo z'Uburundi ukungene ziteye igomwe hama natwebwe ico twemeye tuzobatetereza turemeye neza yuko muzotara muryohewe murakoze cane nawe Kadive ntaco wokongera ego ico nokongerako no gutumira ntagire uzosiba niyiri mu nda yose bazoyizana hama ikindi naco turi umugwi ndangakaranga bagendera buntu abakunzi ba kino kinyamakuru baca basimbira kuri YouTube kuri chaîne yacu baturabe bagire abone canke ama partage nabo nyene bazoba bariko barashigikira imico n'akaranga ego nico hanini novuga
yego ndamwunganiye ni ku mbuga zose Instagram turiko abagendera buntu, TikTok turiko abagendera buntu, Facebook turiko abagendera buntu, urumva izo zose ku barundi bashigikira imico n'akaranga nabo nyene bosimbera ku mbuga bakadukurikirana kugira ngo bazoze bararatira ijisho ibyiza by'akaranga k'u Burundi. Okay. Bon, nibaza yuko kino kiganiro yari mu ntumbero yo gushobora kubamenyesha iki giteramo batarakimenye canke kubibutsa kugira ngo muze mushobore kuza. Nibaza ni igiteramo cahera tuzorondera donc abavyiga bamaze gutegura ibiteramo mu migwi ndangakaranga turabire hamwe nkuko mwariko murabivuga turakunda gukorera cane mu bintu by'akaranga tuze turabe abantu bamaze gutegura ibiteramo ngaha mu Burundi mbega n'izihe ntambamye muhura nazo genre mu bintu vyerekeranye n'akaranga intambamye muhura nazo aho biborohera icokorwa kugira ngo bigende neza bije ku masho ari au niveau national kuko yego canke au niveau international nkuko abandi bose bashobora kubitegura. Nibaza yuko hari imigwi myinshi imaze gutegura ibiteramo. Nizera yuko umunsi umwe tuzotega iteka ryo gushobora kuronka mwese mukwiye kugira ngo tuje kuganira. Ndabashimiye cyane rero ndabashimiye cyane namwe murakoze cyane ni iteka ridasanzwe ryo gusubira kandi guhura namwe yego twongera tunabasaba muze mubandanye muguma hafi imigwi ndangakaranga nkuko uru rugamba mwarutanguje kandi biboneka neza yuko hari abandi baciye baza barabakurikira. Yego murakoze cyane gose nkuko mwese mwariko muratwumviriza ngira ngo murabyumvise igiteramo kizobigenekerezo rya 4 ukwezi kwa 4 ngaha muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2025 bikazobera ngaha mu kigo ndangamico c'abafaransa IFP ni hafi yo muri ville nta citwazo na kimwe ni isaha zingahe mbega isaha ku kadomo isaha 12. J'espère yuko muzoba ponctuel nama ndiko ndabwira abantu benshi barakunda kutubwira ibintu ugasanga igiteramo ca license gutangura 18h canke bon isaha 12 z'umugoroba ugasanga kigiye gutangura saa 2 nkuko mwako murabivuga hari intambamye nyinshi hari ibintu byinshi bituma umuntu yoshobora gushaka kutakare kubera ibintu byo kwiyongoroza nizere ko mutazotudeseve n'abanywanyi bacu mutazobadeseve n'abanywanyi banyu mutazobadeseve ego murakoze cyane rero mugende mubashigikire haba ku ma platform basanzwe bakoresha haba ku mbuga zitandukanye bon ego niyo ma platform mubashigikire mugire ama like mugire ama share hanyuma muna comment niba ari cyo muterera mushobore kubaterera no mu buryo bujanye n'amafaranga mubafashe kubera ndazi neza yuko igikorwa ariko barakora murumva ko atari icubu nyene gusa hariho n'ikindi bafite mu nyuma bizoshobora kubafasha niba ufise rero uburyo bushobora kubaha uzobibaha. Ego ndabashimiye cyane gose mwakoze kuza Diva mwakoze kuza. Ego namwe murakoze cyane murakagira Imana n'imangazine. Amen amen. Nawe wakoze sha Jospin wowe urazi ko twaba twakoranye wakoze kuza nawe mwese muri ko muradukirekirana umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.